genocide yabaye mu Rwanda Sabahutu bisha abatutsi Sabahutu y'abanyarwanda bisha abatutsi y'abanyarwanda hama abatutsi y'abanyarwanda baburizamwo bahagarika abahutu bisha abanyarwanda abahutu b'abanyarwanda bica abatutsi b'abanyarwanda hama abahutu b'abanyarwanda babongera muri Zaire muri Kongo uno musa abatutsi b'abanyarwanda baja kurondera abahutu b'abanyarwanda muri Abanyarwanda gusa none ubu ntabona yuko n'ibindi bihugu baye oblige kubafatira ibihano niyo baza kwari kubera iki mugato twasemereye kuva kare nta abantu bako ratubanira nabi tuguriye umupaka turabana kabiri batabana gutera amagrenade muri ville ukabona umuntu ari fotoza imbere y'urukoho bibaye ngombwa no munsi urazi ko ingabo za Mwezi zahanganya n'abadagi zikoresha imyami uno munsi abantu bakoresha imyami barahari bishobora yuko nawe uzogira uzohagarika kuma ibigwanisho bya byiciro by'umuriro turakoresha imyami canke nuze bariho bizo bari bihano kabisa hamwe wenyine uvuga uti je ndumva isoni benshi bazo kuyita abarundi kwara abarundi no munsi twaravyakiriye ivyo bihano turabana navyo turamenya n'ingene ureba hari abasirikare baguma babwira abashefu babo shefu none nanjye nzoja muri Kongo ryari Bumva banyotewe ko bose nanjye intihari mujye maze kujayo gatatu maze kujayo kane kanaje ngende pambana na ujya ngo maze kujayo mu njuro nyinshi none ngo kubera ko ugera aguma agenda ngagenda keneye kujayo rafuse mu shefu ni ryari arisabira ko niko kazi kabo ni nkuko uronse idiri yo kujya gukamera ahantu ubona ko mwebwe gatinde ko je mutandondereza ibiraka je mu kambi gute kandi numva abandi baguma bagenda neje ranje nzoje ryari abagiye ku kazi kawa kabatwaye ntabwo urabyumva Burundi bufise amahoro ego umusirikare aza ko intervene ata amahoro ahari ubundi buzi gukorwa n'igipolisi murabona igipolisi naco nabone nta kazi bafise kubera igihugu kiracungerewe no gwaruka buri murundi wese n'inderetse y'ubundi ndumva umuntu arenganye tira mukozi bamutoje intoki umve ayi imiduga yose y'abanyagihugu ubona ngaho imiduga yose ubona ngaho ni igipolisi ni ya leta imiduga yose dufise ngaho wamupeti yagomba gutera grenade hari ni yatwawe ni moto ni moto kwimoto nage moto ni pick up ubu navyo kurindira ngo mbango intervention ngo pick up ize hoya iyo modoka yindi ngaho nyene iyo nyene niyo ikihindura izina umva imodoka ikihindura izina intervention rapide imburugini nuko Burundi butumeze ubu abantu bose tugenda tubagabanya akazi hazoga nige Burundi buba nka Japan abasirikare bose n'abapolisi babareze abantu gusaba iposhereje ngakora umwene gihugu wese yamaze kuba umusirikare kuko bavuga bati none igihugu giteka none igisike cyo kiraraba abanyagihugu bose ni ngwanyi none urusase ruri hake tumungikirata tugendeye kuri igihugu gicunzwe na beneco ntuzoza ngango urumva namuna gihenda umurundi ibyo rero ngira hakurya barabikubitaho bikabajena bikababuza amahoro birababuza amahoro nyine nk'ibiganiro byo turi turakorera ngaho baratura nazo ubona bije gutukana nibaza rero ko jewe n'umufana wa Kagame Kagame no yavuze ati ninde muntu wumvise yishwe n'ibitutsi uramaze kumva wewe naho borara baratuka numwanya wabo gusa n'amagambo yabo ahubwo utanutse umengo ntacyo numva nakoze egaje untutse nyene ubumva nyene kwingumi yinji baramaze kumva yetse kumva iriyo yafashe ibaze kubitwa ingumi yangumi nyene umwe kuko ntumvuge imucubona gusa marasa yakoro ava mu kanwa
kuma amafyigo yatobotse reka reka yata nizo dukubita ni pu kandi tukabivuga mu Kirundi arabajeje kubisobanura akabasigura ateka aravuga ibi kubera ubutumwa twe dutanga tubuha abarundi umurundi ari wese atekana ryame ufise umugore wiwe namutera inda barazi ko mu ntambara atandaza ivuka gamana Petije nakurikijwe mfise imyaka indwi kubera twari mu nkambi reka reka mu ntambara ogira ubuwe bwo kuza kuvyara mu ntambara reka nibikunda mu mahoro n'imigambi yo kurondoka n'amagara meza ushobora kuvyiyumvira mu by'intambara ibyo ntibibaho ariko hakurya ibyo byose biriko biravuga urabona na byari inama yahabaye urabona yuko bobo n'ubu bakubwira ati ahubwo leta ya Kongo ifatikanije n'abarundi nabo ba FDLR barimo ahubwo bafise ingomisiyo umviriza umutekano w'u Rwanda kashare ku umutekano w'u Rwanda tuwanga u Rwanda tururondera ku iki twebwe nicyo tugenda kurondera mu Rwanda niba tuvyonga bazobona ibyo uza kubaronderamo abamesha bibarindiye apana abasoda canka baki aya nabene igihugu bikorera amadiri yabo bavuga bati bihende urumva nta Burundi kuva isi baho nta Burundi burigera bugenda kuvoge meme na Kongo bo bakeneye igihugu cy'aba abantu biteka nk'abakongomani bo n'abanyamahoro cyese numva ni mu Kongo bagenda kwibana Kongomani nawo mushiramo umuziki gusa bumufashe abakongomani barabarenganya bo babishakira ambiance gusa binywera inzoga nganda n'abanyamahoro vraiment kaza kubazanira amasasu nayo abantu b'inkozi z'ikibi vraiment n'umukongomani mugabo rero iki gice Uburundi buhanura bibe na Kongo imiziki yabo bagende bayivugirize hari ya ruguru bavugi babashiremo iyo miziki yaba mugabo nishobora kwemera ngaha aya kurumva ni ku mupaka plus nama n'uruzi gusa umva hahungabanye mu gihe tugifitaniye amasezerano na Kongo tuzi neza yuko iyo perimetre tuhanura bibe na Kongo mo tegeza kumera amagabo nitwobare kubonye no pepa sur SFR ahandi bahanura bibe n'u Rwanda batafanya hivyo nta ngora ntari ane tujaye twebwe abyo hari yakumbire imirimo banyagihugu bien sana guma tegeza guproteger kugira bene igihugu bafise ivyo bakora arabarimira ku Rusizi ariyo ibikazi babanda yabakora niyo mpamvu bitegeza guherera iyo ariya iyo ntagira umwene gihugu aza guhungabanywa n'imigambi ho turiko turapambana na vision 2040-2060 turime twimboye dushore hanze turonke ivyo turya n'ivyo dushora twinjiza amafaranga mpuzamakungu aje mu kiga aje mu banki yatangiye ku bantu bagenda kurondera ivyo tudaproduiza ibitoro imiti ibiki n'ibindi rero mva tuguma dusamazwa n'ivyo by'uburofa ngo nta bizo ntambara turazigwanira iyo nyene zegerera yi hama ino twakingira tukabanda n'imigambi yacu iterambere ikintu kinini cyagurukije sindi kavuga ati jewe kuri ibi biko biraba nta muntu numwe yantumye ariko ntegerezwa guhaguruka aho hose hitwa ku rubibe ku Burundi hana n'izindi ndagiye cyese mbizi ngende ndahashika ndahabe situation yaho ata muntu numwe anomye agutumye ukiyumvira bo je ndumurundi ivyo nari maze gukora byari byinshi mugabo nkasanga ati ndiko ndavuga ibintu umurundi n'umuntu akunda preuve akunda yibonere apana bwigwe urumva kuko kandi higira kabiri hari abarundi benshi usanga bahunga ugasanga ariko arahungabana hari abatangiye hari n'abari batangiye kugurisha utuzigo ngo Burundi bugomba butegwe umwanya harashobora ugasanga wewe uri nk'imwaro utangiye kugurisha ibintu n'uri mu rugombo nta ngorane n'imwe none je sinashimye kibira saa 9 z'ijoro kandi kibira cyo Burundi gifatanye n'icyo Rwanda ni kene kibandanya mu Rwanda gisha hitwa Nyungwe mu Burundi gitwa kibira urinzi ubona je nciye hano saa 8 saa 9 z'ijoro ukabibona neza proof urumva bro ari mu kibira saa 8 saa 9 z'ijoro arumva bro
nkagera ku mupaka hano ariko arabera ingwano quelque hafi ya ariko arabera imigwano ukabona neza ko umwene gihugu ari mu murima ariko ararima ibigori umbaga bro batekanye none wewe wumva ubwo barima ahantu nko mu Rwanda bahabona araho imbere yaho batuje rero ivyo rero ni kugira nujya munyagihugu ari Makamba n'uri he ari kure ya ivyo abone yuko igihugu kiri normal kandi nivyo bakubikora ni twebwe umvaga bro twebwe kandi ntiwarindira ngo igihugu kubera igihugu gitewe duhungira rimwe sinorindira ngo maka ngurumva ngo izi nshingano n'izigipolisi cyangwa n'izigisoda no hari n'ivyo umwene gihugu wenyene yemerewe kwera buryo umusoda n'umusirikare baje kudukingira twebwe mugabo badukingira ari uko natwe dufise amakuru twabahaye umusirikare ugira amenye yuko umusirikare abayibera mu ikambi mugabo amenye yuko amakuru ahabwa na twebwe nibujya ari abantu bariko baraza hamagaza ku verify gacha bakoresha ubuhinga bwabo mugero twebwe nyene natwe bwari ibintu dushobora gukora tugakingira ko burya ikintu cyambere gituma abantu bahunga cyambere nibihuha hatangura inkuru babanza bagakreya inkuru zikivuta abantu hamizo nkuru baheza kuzikreya abafise imitima yoroshe bagacha barahunga ubona umwahunze atekeye akagenda ngo ninzi sigaye iri vide umva ko ngaho nawe wowe wasigaye bisha bigutera amakenga ariko kwisanga nawe wagiye kwasanga uwo muntu icyatumye ahunga ni inkuru zatanzwe n'abantu bicaye bararema inkuru rero nawe ufise yo gucurema izindi nkuru zibastabiliza bari ibintu byiza cyane na rero toke duhaguruka turavuga uti twishikireyo tubishikirize kandi ubona ko umwene gihugu batekanye nta mwene w'igihugu urana yuko n'ubu na bifese ko yamaze gusohora indirimbo yari yatinye agera inzu na bifese yasohoye indirimbo kujya nuko banze mureka turabiyo biherera yamaze kubona ko ibyo bintu akaba biriko biraca hama kandi ibushize twari kumye turabona yuko turavugana turakubaza ndetse ku bijya bihano byariko birafatirwa ku gihugu cy'u Rwanda ndetse ico gihe hari ububirigi Amerika irajamwe ariko ubu tubona biguma byiyongera hari n'amashira hamwe ndetse yarafitanye amasezerano y'ibyunguka n'u Rwanda bikora bihagarika ubu mbere numva neza na neza yuko ngo hari amakuru avuga sinzi ko ariyo neza yuko nijya Visit Rwanda na Arsenal iri mu kubihagaritsa navyo nyene hariyo nandi makuru kumva ijya company nimbari yahe ikunda gutegura bijya nanizo zijya nkino zo ku makinga naho gende isa nkiba bihagarikije ariko ivyo bintu biriko bitera ivyo bihano biriko biratera bisatira ku Rwanda wowe ubona ku bwawe hari ikintu akinini yakwera bigiye kuza birahindura ibihano bana nk'u Burundi ibi turuko turabamwo ni ibihano byaje 2015 bana ko muri 2015 bagumutse indwi imwe dufatirwa ibihano n'uno munsi inyuma y'imyaka 10 uko urabibona ubona ririkera ry'ibitoro kuko à vrai dire ugerageje no kubiraba Uburundi buproduiza ni ibintu bike bushora hanze wana nk'ubu nk'u Rwanda yuko amara gufatirwa ibihano zanzahabu zaki y'amacoltan y'amacobalt y'amaki bwahora bukora muri Kongo bizosha bihagara hari urombo bica bihagara cabura isoko zavyo uravyumva muri ico gihe urumva muri ico gihe bica bihara bashobora kubasha ko kutureserve baba bafise bano mu Burundi twarabayeho ku ma reserve turabaho ku ma reserve umwaka umwe imyaka 2 za reserve aragerageza gahera yege reserve ziheze na ubona cyo tugerageza gusabikanya duke tuba dufise kandi ndabona ubu biriko biraba sivyo rero no vuga ibihano u Rwanda riko rafatirwa hafi cyane kure bazobona ingaruka zavyo uko nyine ubona Burundi bwayibonye kandi Burundi gusa nuko twafatiye ibihano turenganijwe ko jewe gushika no munota sintawuri ikintu umurundi yahunze 2015 gushika ino sa no sigura ngo manda ya gatatu
ugashungira ku muntu ageze kuri manda namba ari 10 na zingahe mugabo utigira nawe uvuga manda y'undi urayitahura mugabe yindi yoyo kandi na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yari yayemeje urabyo buya utubasha ingingo ya sentare nta karangamutima k'igihugu bufise kubera wowe uvuga yuko uharanira iyubahirizwa ry'amategeko udashobora kubaha n'ingingo sentare bayafashe reka sentare yafashe ingingo uyakira uko nucugumuka cyangwa uje mwibarabara ugira iki ngwica abantu turira abantu gumura abantu ukura ingingo ya sentare urayemera amukunguruza nuko babimeze ukere tukene kubaha amahoro nitwaye kwanza amateka avuga iki kwera sentare namba yarasomye ingingo ingene ivuga ikavuga ati nuko urabyo kwera 2015 abantu bitwaza amasezerano y'Arusha abo nyene ba 2015 hari ingingo zo masezerano y'Arusha nabo nyene batemera none kubera ikibemera zimwe izindi nazo bakazihakana 2015 eguza amasezerano y'Arusha avuga ko atamukuru w'igihugu twara manda zirenga zibiri turavyemeye bwizwa shingiro nagere kavuga ko umukuru w'igihugu atorwa kabiri atowe n'abene gihugu urabyo sentare rero yubahiriza bwizwa shingiro si sentare yubahiriza amasezerano y'Arusha yasoma ibwizwa shingiro ingene rivuga kubera bwizwa shingiro ryavuye mu masezerano y'Arusha niri bwizwa shingiro dufise uno munsi ryavuye mu masezerano y'Arusha arabona hari ibintu by'amakota ethnike y'abahuta batutsi wowe urabona neza ati iyi sentare nifitiye ububasha bwo gusoma ingene ingingo zanditswe hama ugashwirengako wo urayizi iyo sentare nyene kwa mwana yisabye irabaho iragirike urabyo ugasanga uri kuvuga yuko uharanira yuko hakurikizwa amategeko wewe nyene utari bwuba amategeko ingene yasoma urabyo nawe rero usanga rero abantu baragiye bavuga ivyo bavuga uburundi bwisanga mu bihano waruye ibyo twexporta ari yo kawa ari cyo cyayi n'utundi tuntu duke usanga amafaranga twebwe dukura hanze ari make cyane gusumba yo dusohora nawe uco usanga rero amafaranga yahora aca afashwa yapuwe n'imfashanyo twahabwa zo mfashanyo rero urumva ubu zaragiye muri mubambe ntaho ucubona tuba mu bibazo by'utuntu twinshi twankeneko urabyo mugabo buke tuko turisuganya ndazi ko igihugu bizogenda neza ko turabe n'igihugu twe twaramaze gutahura yuko ikibazo turimwo nabantu bagiye kutudodobereza baratubeshera bata eromba so mugabo rero ni cyaka inyoma nakubwira wewe kirajabona no munsi twabe dusemera ko ikibazo gwa Rwanda urana yuko isi nzima yindi kirayibona rabigiye twabivugira none ibihano vya mbere byafatiwe u Rwanda su Burundi bwabifashe bugara umupaka bwatanguye mugabo ico gihe tugara umupaka bavuga urumva okay none ubu ntabona yuko n'ibindi bihugu bayobuje kubafatira ibihano niyo baza kwari kubera mugabo twasemereye kuva kare n'abantu bakora tubanira nabi tuguriye umupaka turabana kabiri batabona gutera amagrenade muri ville tabura kwica abantu abafashwe barafashwe bagenda kwica abantu hariya za Ruhagarika bica abantu za Gatumba bafashwe barafashwe rero nivyo rero ndakubwira yuko ibi bihano uno musi ko makungu yabonye ukuri vyiza u Rwanda ureke kuguma gwisigura cyane kwera plus ugume kwisigura buri kuradadaza irekuba ivyo bakubwiye wewe bikore izo ngabo zawe zagiye muri Kongo zikure biki habada abantu amahoro ataruko bakazubanda yabadadatse bazobandanya barenganya abantu plus mu nyuma nabone bizobakomera na bizobabera birebire bizobabera ibintu batari byikuremo yego okay reka neza cyane cyo nduga hariyo post nahuye nayo ku rubuga rwa Twitter rwawe wanditse ngo genocide yabaye mu Rwanda abanyarwanda bishe abanyarwanda baje kwicana abanyarwanda basubira kubana abandi banyarwanda bahungira muri Kongo ubu abanyarwanda bica abakongomani bitwaje abanyarwanda bishe abanyarwanda iyi post hanini niyihe message niyo nyene message irumvikana iyi message yawe nitahuritse iratahuritse ngomba yuko uyinsiguri none ndakubaza okay genocide yabaye mu Rwanda Sabahutu bisha abatutsi Sabahutu y'abanyarwanda bisha abatutsi y'abanyarwanda
hama abatutsi b'abanyarwanda baburizamwo bahagarika abahutu bisha abanyarwanda, abahutu b'abanyarwanda bica abatutsi b'abanyarwanda, hama abahutu b'abanyarwanda bahungira muri Zaire muri Kongo. Uno munsi abatutsi b'abanyarwanda baja kurondera abahutu b'abanyarwanda muri si abanyarwanda gusa. Umunyamahanga ari muri byo ninde? Bahita guerre civile bicanye bonyene barafata ingingo yo kwagarika kwicana, abagaritse kwicana nubaca bagenda kurondera ati mwe mwaratwishe none akwa uniki igihugu kibanye n'unikiza kubizira kirondera iki? Nibige system abantu bataha canke bakureye. Igihe bari muri rya president yabivuze, igihe bari muri rya gishoda cha EAC barabwiye abanyarwanda bajeje ransenye batubwira aba FDL aho bari tugende kubakurayo. U Rwanda rwanase kuberekana bisa abanyarwanda bane biwabiga baravugana, abana babo biga mu Rwanda sivyo bigishwa na leta y'u Rwanda, leta y'u Rwanda biroroshe yuko usiva n'ama communication kubera no ufise umugore ari mu gihugu n'umwe ari mu gihugu atabaza amakuru yasi, kandi n'abana nyene mpora muri biganiro bavuga neza yuko bakomunikana na base babo urumva bazi iyo bari nshobora kubabura. Umva barabizinanye nibo kuri bo barabizinanye muri n'abanyarwanda ku banyarwanda. Urongera kandi bagaruka ati hari abanyarwanda bamwe bagiye kuza bati kumva ko bokwita abanyarwanda bizobatera isoni, bizova muri bino bihano. Nivyo bizogira ingaruka no ku munyarwanda. Ego no munsi aramuntu avuze ati ngo ari umurundi ngo yumva isoni kwitwa umurundi, ni kubera kakarenganyo k'ibihano twagiyemo. Bisaba yuko kubera umva yenda kora ikintu kimwe. Iyi si ingene yubatswe hari ibintu byaremwe n'umuntu. Ico kintu utazokironka udakoresheje byaremwe n'umuntu. Igitoro n'umuntu yakiremye. Sivyo? Twebwe nta murundi murekararira ngo ninzara iki kubera isi yacirimbuka. Sivyo? Nteye igitoki ndakinono cirira hagira iki, hari ibintu byinshi banashaka. Ari nk'ahantu nzi usanga n'umwaka wohera waruye amafaranga yaronse umwaka wose usanga yaronse nk'ibihumbi nka 10 umwaka wose 10,000 ayo mafaranga yakoresheje, ugasanga rifitiye ibitoki akirima ngaho yateye ibigazi arabikanyamwe amavuta yagize ibintu ugasanga byose biri ngaho nta kibazo na kimwe afite cy'amafaranga. N'amafaranga cyakenera kugira yakoresha iki? Ufise amavuta ufise peut-être ugura kunyu nagaki munyu gusa no kuduza ubu usanga amafaranga akoresha nayo ugura umunyu gusa. Urabivuga bro? So ugasanga rero umuntu nk'uyo ari satisfait n'ibyo. Ugasanga hari ibindi bintu abantu baremye imiti, ugasanga taboro badukiye ku miti. Hari n'abantu bagwaye ataja kwa muganga ibuze imiti y'ikirundi kandi agakira. Ugasanga agenda inyuma y'urugo aratora umubirizi, aratora umuki, aratora micanda kigirika avanga akora umuti. Uyu nuzo mubwire ngo amadolari ntakene no kurimenya ko yinabaho ko yatamiti y'abazungu akoresha. Sibyo? Hariho n'abandi rero ibi by'ibitoro byose ni ibintu twe tudaproduza utegeza gukenera amafaranga. Naho rero amafaranga yo kubagurira ibyo byasha bisaba yuko kenshi iyo udafise ibyo ushora hanze byasaba yuko twapuye nabyo. Rero igihe babidukatira bagaca bumva ati cya gihugu nta gitoro bafise naki n'andusha wumva ngo umurundi ngo ari umurundi bimutera isoni ngo acayita naka. Bisigurike n'aba tipe bakabandanya baje muri bino bihano. Hari ibintu byinshi by'umuzungu ugasanga ari igihugu cyawe uno munsi Burundi buriko buribera adapte kwigwanaho kwibako neka cyane nigira inyuma ndime ngira iki nibe ku buryo naho uzonyima ibyo vyiwawe je nzobandanya mbaho. Urabyumva? Uribuka twebwe by'incanco za covid n'ibiki ntivyari obligatoire mbwa mu Rwanda yari itegeko. Tubwe nta confinement yigeze iba ngo igihe cya covid umuntu agumye mu nzu. Mbwa mu Rwanda barabigira. Hari abantu bagomba kwiadapta kwigira abazungu kandi atari yo bari. Abo rero ubu ko bariko barafatirwa ibihano kubera bamaze kwimenyereza kubaho nk'abazungu.
ega rige bibaze ko zigira nko bagura ari bo bazikora ukabona umuntu ariko arifotoza imbere y'urukoho bibaye ngombwa uno munsi urazi ko ingabo za Mwezi zahanganye n'abadagi zikoresha imyami uno munsi abantu bakoresha imyami barahari bishobora yuko we nawe uzogira uzohagarika kuma ibigwanisho bya byiciro by'umuriro turakoresha imyami canke nuze bariho nabyo nuko urumva twebwe twaramaze kwiyadapta twaramaze kumenyera mugare baga bamaze kwigira yuko ari abazungu kandi ari abanyafrika ibihano kandi rero baga nibi bihano bazovyumva neza kubera ibihano nivyafata bizoba ari ibihano kabisa hamwe wenyine uvuga uti jewe ndumva isoni benshi bazokuyita abarundi kwara abarundi no munsi twaravyakiriye ivyo bihano turabana navyo turamenya n'ingene dupibamo kandi tukabitorera n'umuti turabitorera umuti kabisa none nk'umujama w'ikibonobono umunsi yabironse ibibonobono bikwiye ibi ntibivamwo igitoro kandi bigakunda bien ça imodoka ikaka birakaze cyane simbizi